Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanye mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa mu mutekano aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho abasoda bariko baratabaza abasoda bashika kuri 200 bafise ikibazo ko bashobora kwicwa kuko banze kujya kurwana na M23 abategetsi bakomeye cyane b'igisoda bagahita babita abagumutsi bakaba batahukanye mu Burundi byihuse ariko abasoda bakaba bafise ikibazo gikomeye cyane ko bashobora kwicwa n'inzego z'iperereza za gisirikare kuko hari amakuru bamaze kuronka adahumuriza byose nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana no wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni aho hari amakuru ateye ubwoba ariko aramuvugwaho byose nyine nabyo turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru wifuza kuzajya mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo abasirikare baratabaza hari abasirikare hafi 200 binjiye mu gisagara ca Bujumbura mu kanya gaheze bavuye muri Kongo abatwandikiye bahejeje kubabona bavuze ko bari mu makamyo ane aciye ku mutakura aca atera yerekeza ibubanza amakamyo aherekejwe na pick-up zibiri abasirikare bari muri izo ikamyo bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo nkuko nyine tumaze iminsi tubabwira ko abasirikare b'u Burundi bariko bararwana muri Kongo bariko baragenda bambaye umwambaro wa Kongo ndetse n'ibendera rya Kongo ibiriko birashavuza abasoda batari bake bariko baragwa ku rugamba aho nyine bari kujyana n'abasoda ba Kongo ndetse n'insoresore za wazalendo ku rugamba bikarangira abasoda ba Kongo n'insoresore za wazalendo zibatanye urugamba M23 ikabicira kubamara inyuma y'umutaga bamwe muri bano basoda bari batabaje bamwe bari baraye burijwe ubwato buvuye Igoma aho barahiye bararengwa ko badasubira kuja kugwana na M23 kuko babona ko ari ukwiyahura mu ntambara badatahura bagitabaza bamenyesheje ko bafise amakuru ko bategerewe n'iperereza rya gisirikare ry'u Burundi ntibazi bikurikira ntibazi ko bagiye gupfungwa canke bahava bagirirwa nabi dore ko bariko baranakeka ko bashobora no kwicwa kuko abategetsi barafise ubwoba bukomeye cyane ko abo basoda baramuka bageze mu bandi bahita babagumura ibiriko biratuma hategurwa ikintu gikomeye cyane aho basoda nyine bafise ubwoba ko bashobora no kwicwa bageze aho babajyanye ntibazi bikurikira ntibazi ko bagiye gupfungwa canke bahava bagandagurwa aho ni mu gihe General de Brigade Eliandi izigiye batazira muzinga yari yabagirije ico ko ari abagumutsi bamaze kukwita umugumutsi ubaye umuntu mubi cyane aho bashobora no kugufata bakakwica kubera ko nyine abo basoda baranze kujya kuguma gushirira ku rugamba bakavuga ko bakugira ngo bagume gushirira ku rugamba bapfuma bajya kugwa mu gihugu cabo bityo n'imiryango yabo ikazabasha kubona ibiziga byabo ikibazo ca Kongo abategetsi b'u Burundi batacitondeye kigiye konona bikomeye igisoda c'u Burundi kandi birashobora kugira ingaruka zidasanzwe ku butegetsi abasoda barashavuye cyane baba abari muri Kongo baba abasanzwe mu Burundi hirya y'ejo indiri z'abasirikare baratikiriye ku rugamba abacitse ku icumu bavuyeyo bahunga mu Rudavage hari abasirikare bakiyerera mu mashamba ya Kongo bamwe bariko bahura n'ibibazo muri ayo mashamba aho bahura n'abandi bagwanyi ba Kongo bakabambura ibyo bafise byose kugeza ku mwambaro bagasigara gutyo abasoda b'u Burundi baridoga cyane ko barungikwa ku rugamba badafise ibigwanisho bikwiye
baridoga ko abasoda ba Kongo babatana urugamba bagata ibigwanisho bikomeye maze M23 ikabitora akaba ari byo yicisha abarundi. Abasoda barashavujwe n'amafaranga batukwa ko bahembwa kandi atayo bigera babona. Abasoda barashavujwe n'ingene abapfuye bafatwa nabi, imiryango basize ititwararikwa. Abasoda barafise ibibazo byinshi cyane kandi abasoda barashobora gukorera ikintu gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwiwe. Ubuhoho abapfuye hirya y'ejo nta n'ibiziga bishobora kuboneka kubera batashoboye kubikurayo. Ibiriko biratera abasoda batari bake agashavu gakomeye cyane, bakavuga ko ibi bintu badashobora kubyihanganira. Ariho havuyeho ko abasoda bashika ku 200 bagumutse bakavuga ko bagomba gutaha mu Burundi bakajya kwicwa na leta yabo aho kugira ngo bicwe na M23. Amakuru adushikira bakaba bamaze kugera mu gihugu bagahita bakirwa n'inzego z'iperereza. Ibiriko birashavuza nyine abanyagihugu batari bake bakabona ko ibi bintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi. Abasoda barashavuye cyane kandi ishavu risangiwe na bose, aba ex-FABU, aba ex-FTD, aba ex-FNL n'aba ex-FABU bose barashavujwe n'ibyo bariko barakorerwa. Abakuru b'igisoda batwara igihugu bitondera kino kibazo, nta musoda agwana intambara atumva, kuko nyine ibiriko biraba ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni, byerekana ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu mwanya n'umwanya, kuko abasoda barafise ishavu rikomeye cyane kandi baravuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bihore kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka ko yabagurishije muri Kongo akirongera amafaranga menshi y'umurengera, mu gihe abasoda bo baguye ku rugamba atanico imiryango yabo ihabwa. Ikibi ukora kirakugaruka. Hari muri 2020 Petero Nkurunziza yari akiri ku butegetsi, General Bunyoni yari umushiranganje w'umutekano, Lieutenant General Gervas Ndirakobuca yari umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza. Umutegetsi yegereye abo bantu yaranyagiye umugambi mubi bari bafise, bari bipfuza gusubizaho igihano cyo gupfa. Intumbero ntiyari iyo guhasha inkozi z'ikibi, ahubwo bari bifuza ingene ico gihano byokunda ko gifata abagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza ku wa 13 ukwezi kwa 5 2015. Baguma bibaza ingene baronka uburenganzira bwo kwica abo bantu. Hari uwariye umutima amenyo arashobora gusugurira umwe muri ibyo bihangange ati, erega nyakubahwa, naho mwosubizaho ico gihano nticofata abo mwibaza. Itegeko rishasha ntirifata ibyaha byakozwe imbere y'uko iryo tegeko rijaho. Nimwasubizaho igihano cyo kwica kizofata abazokora ibyaha muri kazoza, ntikizofata basiriye Ndayirukiye canke Godefroid Niyombare. Uwo mutegetsi abyumvise yarababaye cyane, mbere na rya tegeko aca arariheba. Ryari itegeko ryerekeye abantu yanka, ntabwo kubwiwe ryari itegeko ry'igihugu ryafasha igihugu, ahubwo ryari itegeko ryerekeye abantu banga. Iyo ryemerwa Bunyoni aba yarahawe icyo gihano, kandi byose nyine ari we wabiteguye. Iyo itegeko risubizaho igihano cyo gupfa ryemerwa, riba ryarahushije abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015, ariko ntiryari gusiga Bunyoni. Bunyoni nico aba yaraye ahawe kandi akagihabwa n'abo bateguranye iryo tegeko ry'ikibi. Muri 2019 ubutegetsi bwa Nkurunziza na Bunyoni bwarafashe ingingo yo kutunyaga amavuta atanu urubanza baraducira. Ibyacu birafatwa biragurishwa. Ico gihe abamenyesha makuru barambajije ico ndabivuze ko nabibukije ijambo navuze muri 2013 igihe bariko basohora mu nzu umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara. Nagize nti, mwabategetsi muriko murihenda cane mu guhungabanya uburenganzira umuntu afise bwo gutuma no gutunganirwa mu byiwe. Bategetsi uyu munsi ni mwebwe mwenyine muriko muriha amatungo atagira uko angana, mufise amazu n'amatongo by'umurengera. Aho kwiyumvira amategeko akingira ubutunzi bwanyu, muriko mutebumenyereza ko ufise ubutegetsi azonyaga amatungo y'abatabufise.
uyu munsi ni twebwe ariko ejo ni mwebwe, igihe nico kizabyerekana neza. Uyu munsi muriko murambura Bunyoni ariko namwe ejo bazaba ariko barabambura kuko murafise namwe amatungo y'umurengera. General Bunyoni yakora ibyo bikorwa by'inzigo akibagira ko atazokwama ku butegetsi. Abandi yabanyaze inzu imwe canke zibiri, ubu nawe yaraye anyazwe amazu n'amatongo birengeye ubwenge bw'umuntu. Aho nabivuga yambonamwo umwansi w'igihugu gusa, akambonamwo umuntu ukomeye cane, ariko ubu nawe yabonye nyine ko ibyo navugaga kwari ukuri. Ejo ninde azoba aramukiwe? Umuntu wa mbere ariko arirundanyiriza ko amatungo muri kino gihe ni General Evariste Ndayishimiye. Amatungo y'abanyagihugu muri komine Bugendana yarayamaze ku giciro gishakiye. Igihugu cyuzuye imirima n'amararo yiwe. Amazu mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi aguma agura igitoro mu gihugu cyagiye mu minwe y'umukenyezi wiwe. Isoko ry'ifumbire ariko araryigarurira ku bukebuke. We na bagenzi we bari mu mugambi wo kuzokwigarurira isoko ry'ubukwavu bakoresheje amafaranga y'igihugu. Abana biwe baronka amamiliyaridi muri payeshi na piyeje. Umukenyezi wiwe yiha ibyo agombye mu gihugu. Ndayishimiye arafatanije umutahe n'abimba ubutare. Ndibaza ko atari mayondori yamenyoza kuko Ndayishimiye birazwi neza ko afitanye imitahe n'abimba ubutare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwa kabiri yiha ibyo ashatse muri kino gihe ni General Gervais Ndirakobuca. Ntatinya kugura inzu ihagaze ku miliyaridi 3 canke 4. Ntatinya kwereka amahegitari y'amatongo afise byose nyine akabigura abyirundaho. Aho nituvuze Reveriyano Ndikuriyo, mbega hari uwovuga amatungo ya General Prime Niyongabo akayaheza? Abo bose barafata ingingo zo kunyaga abandi urukomba amazi, ariko bakibaza ko ibyabo bizoguma bihagaze. Niyo umwe muri bo ashikiriwe ntibashobora kwibaza ko nabo byobashikira. Ikibi cama kigenewe abandi gusa, ntago nyine batekereza ko nabo bashikirwa. Ariko muri abo bose ntawarushaga ubuhangange General Guillaume Bunyoni, ariko ubu nawe ibyo byose biriko birakwa n'abo bafatakanyaga kwaka iby'abandi. Bategetsi ndabasubiririye kubahanura, naho nzi ko muza kunyita amazina mushatse. Shireho amategeko yubahiriza amatungo y'umuntu wese. Nimushireho ubutungane bukomeye buzubahiriza ayo mategeko. Nimwiyumvire ubutungane bwiyubashe kandi bukomeye ku buryo ubufise ubutegetsi atazobutamika ijambo. Nimwiyumvire amasentare muzoburaniramwo namwe. Nimwiyumvire ubusho bwiza muzofungirwamwo namwe. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo ni mwebwe, kandi ejo si kera, ejo ni ubu ngubu. Byose birashobora kubabaho kuko na General Guillaume Bunyoni ntago yari umuntu woroshe, nta n'umwe amusumbaga mu basigaye muri CNDD. Ariyo mpamvu mwese mukwiye kuboneramwo akarorero mukabona ko ibyo muriko murakorera abarundi mugomba kubiheba. Umunyagihugu w'Ikarusi atwuganiye ati woraba ibyo Neva yakoze Ikarusi mu kugura amatongo ya bene gihugu ku ngufu, agacatemberanya n'imyonga barimiramwo ngo ni ya leta. Abarundi benshi barahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse barahuye n'ingorane zikomeye cyane, kuko icyo gihe nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bintu byose yarabibonye, kandi byose yabibonye ku buntu kuri bwa bujanja bwiwe ndetse n'ubuswahili bwiwe aherutse kuvuga. Yabikoze muri komine Bugendana, aho nyine yanyaze amatongo abanyagihugu batari bake, kandi byose akabikora atabanje kugira uwabaza wese, kuko yategekaga umunyagihugu kugurisha itongo ryiwe. Ibyashavuje abanyagihugu batari bake, bakabona ko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni cyane, kandi ari ibintu bibabaje. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyona kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.